Real Madrid na ekipe ya Real Oviedo. Jewe banza kungora mbanza kubona zose zitwa za Real birangora cyane gutandukanya Oviedo na Madrid bitewe na match nariko ndabona ku mugoroba wejo, ariko tugira gutya tubona ekipe irabonye amanota ariko insinzi ibitsindo bigera kuri 2. Umwana yitwa Gonzalo Garcia arabafasha ku minota 44 mu minota ya nyuma ya match baza kubona igitsindo ca kabiri. Real Madrid yitwara neza, ariko ukwitwara neza siyo nkuru, ahubwo inkuru ni vyavutse inyuma ya match hagati y'umumenyereza yitwa Alvaro Arbeloa n'umugabo yitwa Kylian Mbappe. Umwati jewe namenyeshejwe ko muri aka kanya ndumusatirizi ahitwamwo ubugira kane inyuma y'abandi basatirize ekipe ya Real Madrid tunze. Hondi nawati jewe hano ndumumenyereza mbwirizwa gukora akazi kiwanje kandi nkagakora neza, kandi umwanzuro mfashe n'umwanzuro mbona ugomba kububereye ekipe muri aka kanya. Sinumva ko umukinyi hirya yejo kuri El Clasico atari yiteguye uyu munsi, aribwo yari yiteguye kuza gukina match kandi agakina iminota igera kuri 90. Je nagomba nkadesida ivyiza kuri ekipe, ubwo nafashe umwanzuro. Vyumvikana ko hari uguterana amajambo muri ya ekipe ya Real Madrid hagati ya Kylian Mbappe n'umugabo yitwa Alvaro Arbeloa. Ubwiza bwa Kylian Mbappe n'ubushobozi bw'umugabo yitwa Alvaro Arbeloa bubemerera guterana amajambo mu buryo gushika ku rugero rungana gute, ariko kandi ni vestiaire imeze uko biroroha ko iyi ekipe ishobora kuzobikemura biciye mu buhe buryo, even if twumva ngo Alvaro Arbeloa iminsi yewe irikiragera ku musozo. Yani baza ko kuba Madrid novuga ngo itigeze itahukana igikombe na kimwe mu mwaka, canke novuga ngo umwaka wabo babonye ko bamaze kubusa nkaho urangira atakintu batahukanye. Uko bigenda kose nka ekipe nkuru ni nkuko vyari gushika no muri ekipe ya FC Barcelona tutabona batahukanye n'igikombe na kimwe, MC bo bisa nkaho uretse novuga ngo Champions League bamaze gusa nkaho biyakira, nayo ubundi yo babura La Liga canke bakabura ivyo bindi bikombe nabo ntiyabura imvururu zaduka. Muri ekipe ya Madrid ho rero kigeretse ko nuko navuga ko ni ekipe irimo abantu benshi, bamwe bakinya bamwe bibona ko umwe wese yibona ko ari umustare. Kylian Mbappe yasanze muri iyi ekipe Vinicius Junior ari umustare wa ekipe, ariko kandi nawe akagomba kuba umustare wa ekipe nk'umwe mu bantu bavuga ko ekipe yajeje responsibility hafi ya zose zo kuba yitwa kari we arongoye projet zi ekipe ya Real Madrid. Kugeza maka kanya rero kuba abona ko ari umwe mu bakinyi petete bakicu ariko barahabwa ako gaciro k'umukinya kwiriye kuba yoboye projet muri iyi ekipe, kuko twagiye tubibona. Nagiye mbona inyuma ya match avuga ngo je maze imisi imeze neza, sinzi impamvu nariko ndahabwa umwanya. Aravuga ngo umumenyereza yambwiye ko ndumukinya gira kane inyuma ya Mastantuono, Vinicius Junior na Gonzalo. Ugaca bibaza abo bakinyi bose navuga ngo uko ari batatu, haba Vini haba Mastantuono, we nibaza ko nikijanye n'umwanya ukibona ni rimwe kuko muri ekipe sinibaza ko yotinda avuga ngo nzoronka umwanya uhoraho muri ekipe, kuko yavuye muri River Plate n'ivyo ameze neza. Mugabo urabona ko muri ekipe ya Madrid ntavyo arakonvenka ku buryo twotangura gukompara Mastantuono na Kylian Mbappe. Ugajwe karaba kandi Vinicius Junior navuga ko yabaye mwiza, kandi ubwiza bwiwe bwahavuye bwunyugwa nuko yabonye yari yagiye kuri podium ya Ballon d'Or, akagera igihe abona ko menga nawe arakwiye kuba umwe inyuma yaho hari yavuye ba Benzema, Cristiano Ronaldo yari yabonye ko babaye beza muri ekipe canke barongoye ama projet y'ekipe, akabona ko nawe akwiye kuba yoja kuyo novuga ngo kuyo standard yo kwitwa umukinyi agomba kuba responsable wa projet y'ekipe ya Madrid nk'ugomba kuyobora abandi muri ekipe. Ariko siko vyagenze, kuko Kylian Mbappe yamwinjiriye ko nawe avuye muri mu Bufaransa ameze neza, muri ekipe y'Ubufaransa ameze neza, afise ibiharuro vyiza. Meme no muri ekipe ya Madrid yashitse yitwara neza, huko ibiharuro bigaragaza ko nubundi wewe muri ekipe ya Madrid nkuko Florentino Perez yabivuze ati gahunda yiwe niyo gutsinda ibisindo kandi arabisinda. Je nemeza ko kujijanye n'ibiharuro Kylian Mbappe aracari hejuru y'aba bakinyi bose, haba Mastantuono haba Vini haba meme no Gonzalo. Ko Gonzalo yigaragaje muri mu gikombe cy'isi cy'imigwi, ariko Kylian Mbappe chaque championnat ko nabonye avuga ati Copa del Rey ntabwo bankinishije ariko baratashe. Ati meme no muri Clasico je novuga ko nari fit ariko ntabwo nakinisha, nta mwanya narose. Ati ku munsi wejo naho niba natanguye ku munsi wejo naho yatanguje hanze, avuga ati kuba natanguye hanze nishwaza umumenyereza yambwiye ko n'umukinya agomba kubagira kane. Ugaca wibaza amenyezo na Arbeloa nawe
maze kubona ko nawe atacizere yigirira kuko yaramaze kubona ko Dero Debi kuva shika muri equipe ya Madrid batsinzwe match avuga ko amakosa arayiwe uretse mw'iyi minsi bisa nkaho batanguye kuvuga ibintu bya Jose Mourinho amenyeze bashobora kwinjira muri equipe ya Madrid niho bisa nkaho yacatangwa kuza ibintu byo kuza bavuga ngo namakosa yiwanje nawe bisa nkaho yavyikuyeko ku munsi w'ejo rero inyuma yo Kylian Mbappé aravuze ivyo aravuga ati jewe yambwiye ko ndumukinyagira kane muri equipe ngomba guharanira umwanya kugira ngo nanje ngomba kugira ngo ndabe ko nanje shobora kuba umwe mu bakinnyi bashobora kuza baratanguzwa mugabo ugerageje gukompara aba bose bakinyi bose kubijanye n'ibiharogeni bazako kubyibanje Kylian Mbappé n'ubundi akiri hejuru ariko ivyo byose baza gutegwa ni iki naye akarite y'umumenyereza bisa nkaho yinjiye muri equipe nawe ataparumaresi garagara ko ari umwe mu bamenyereza bakomakomeye kuko je ndemeza ko yinjiye muri equipe Moroka nko Rosenio twamubonye muri equipe ya Chelsea akinjira muri equipe nini avuye muri equipe no ariko atahantu hanini araca atagikomba aratakana ku buryo woza gutegeka Kylian Mbappé woza gutegeka Vinicius Junior woza gutegeka ba Jude Bellingham bose muri equipe babibona ko babaye abastar izi mvururu zose kuko ubu niba hageze aho abafana yinjiye mu kibuga mu bamusifura niba hageze aho abakunzi bi equipe bavuga ati Florentino Perez we warashaje imi gahunda zawe va muri equipe twaguhaze egare ko equipe harimo desordre ariko desordre yose ishingiye kuko kuba iyi equipe uyu mwaka atakintu na kimwe batahukanye kigomba kuba kibemera cyangwa kibashira kuri standard yo kwitwa ngo turi equipe no ngo ikomeye nkani nko mu myaka iheze kuko iyi myaka ibiri yose Kylian Mbappé kuva yinjiye muri equipe impamvu byose bari kora imishira ko nuko mu myaka ibiri yose amaze muri equipe atakintu kigaragara barashikako niyo mpamvu rero vuga ngo inyishu canke solution tuzoyibona arafa sezo ko yisezo bategeza ku umugabo yitwa Alvaro Arbeloa Landrati Kylian Mbappé ashobora kuba yabitahuye na message nagomba gutanga Syria ntabwo navuze ko ari umusatiriza agira kane kuko nabo bane hano ntabo mfise yagomba gusobanura iki yagomba kuvuga iki ku buryo Mbappé ashobora kuba yafashe message ko umumenyereza watayimuhaye ariko ntabarundi bavuga ngo inyama mbisi vyuri yumye ko Real Madrid ikibazo cyose kije gikwega gishasha uno munsi jewe ndaraba equipe ya Real Madrid umukinyi kana karavuga rikijana nkuko adwere ko arabigarukako iyo match yaheze bakubiswe canke bagabuye mwitangaza amakuru Alvaro Arbeloa akavuga ngo namakosa yiwe ivyo bijenemeza yuko biri mu bintu bituma n'ubundi umukinyi adashobora kwishira kuri pressure ngo abone ngo hari igikwiye gukorwa kuko aravuga ati nejo niyo twotsindwa entraîneur azovyigereka kabone ko amakosa yiwe tactique zitagenze uko yifuza Kylian Mbappé avuga ati Arbeloa m'a dit que j'étais ce soir le quatrième attaquant de l'équipe dernier Vini, Gonzalo et Mastantuono et c'est son choix et je dois le respecter ati yaramamagara ambwira ngo uraza gukina ariko Vini Mastantuono n'umugabo witwa Gonzalo Garcia babanje gukina ati cyo nagomba gukora kwari ukuvyubahiriza kuko namahitamo y'umumenyereza avuga ati je suis en pleine forme ati jemeze neza niteguriye gukina kubera iki mwibaza yuko ntabandi ko ndakina ati genda mubaze umumenyereza Arbeloa amaze kumva inyishu Mbappé yahaye abanyamakuru avuga ati nyamara Mbappé sinigeze namubwira yuko ari umwatakagira kane kuko nabo bitwa ko ari bane ntabongira atariko uno munsi Mbappé kwisanga kuri bande touche c'est normal ni ibintu bisanzwe
ati ikintu ca mbere gihari nuko ndumumenyereza ni jewe wo guhitamwo ninda kina ninda dakina ntitaye ku izina ry'umukinyi wari we wese bivanye n'ico ndabifuza. Tant que je serai sur cette chaise, je prendrai les décisions pour le bien de l'équipe. Mugihe ngishinze ikirenga Madrid nshicaye kuri iyi ntebe ngicicaye kuri ino ntebe ni jewe nzofata ingingo ziharanira ineza ya equipe. Ati ce qui a souple tant mieux les autres devront attendre. Je ndiyumvira equipe yitwa Real Madrid mwabantu uno munsi ego nivyo baje gukina atakiro na kimwe bagomba kuhanoba kuko La Liga yari yaramaze kugenda deuxième place bari baramaze gukatisha itike yari gwa gukina ubuguti turaje gukina nyene nta forfait yoba yari gukina baje gukina ubuguti ntitwo nta forfait yobaho mugabo uko bimera kose umukinyi atahawe umwanya yakagomba kuba ariko arawuhabwa ariko n'abandi bahawe umwanya ntibigeze baba satisfait kubera ko imvururu zozo zakagomba kuba zihari muri equipe ko zagiye ziravuka gake gake ariko no munsi ndaraba nkavuga ngo premièrement umugabo ari egoiste nka Kylian Mbappe kumva ko yagomba gutangura mu kibuga dimpare biri fonde kuko harimo ekara y'ibitsindo bibiri hagati yawe n'umugabo witwa Vedat Murika asanzwe akina equipe yitwa Real Mallorca. Waraba ukabona ngo Kylian Mbappe aravuga ati nubwo Real Madrid yobura ivyo bikombe jewe ibihembo individuel nze ndabironga nico gituma agomba gushira kuri pressure umugabo witwa Alvaro Arbeloa. Umugabo Arbeloa aravuga ngo nimba tigeze wiyumvira kudufasha kuri Clasico mu minsi ine niwo munsi wumvise kuri fiti ucugaruka wumve ko shikira mu kibuga. Jera binda biharura ku mugabo yitwa Florentino Perez yahaye uburenganzira bwose abakinyi ariko nkanabiharura kumumenyereza afise profile nto iyo kwamabona yuko atakintu kimwe afise. Buriya je ndakunda bamenyereza b'amanyama ndakunda bamenyereza b'amanyama nkaba Mourinho nkaba Guardiola nkaba Enrique. Abantu bari bukubye Guardiola habaye divorce hagati yo n'umugabo witwa Sergio Kun Aguero kandi Kun Aguero nino nshuro niwo mukinyi mwiza Man City yatunze mu myaka bamaze ku isi yitwa Musatirizi. Muga Guardiola muri amaze amubwiye ati wowe novuma natakisha Zinchenko hakunsuzugura uno muzi kwa Real Madrid ariko Guardiola byari vyoroshe bien sûr ko yaramaze kugira profile yo kumenyereza abakinyi nka ba Messi yo kumenyereza abakinyi nka ba Iniesta n'abandi bagiye batandukanye. Ariko no muzi Alvaro Arbeloa i Madrid ni wa mugabo abona ngo nahawe akazi ndagashasha yicaye nahawe akazi kandengeye ku buryo ivyo bavyose no vyasima. Rero muzi ivyo vyatumye abakinyi bose baba abantu bamuraba maze baravuga ati entraîneur nacavuze novuga ijambo rikijana je ntibonko makoma bofuma birukana entraîneur kandi bien sûr ino mvururu mwozo isigamwa agatwe kandi n'umugabo witwa Alvaro Arbeloa en première kuko biriko biravuga bamenyereza agomba kuyinjira mugabo je ndibaza ibi biriko bira muri equipe yitwa Real Madrid iyo bitaba bibaye à la fin de la saison twabonye Real Madrid heza saison imeze gute kuko abakinyi yaho ubona ikintu ca mbere kinantanga umumenyereza president donc bose bigize imvuzi ibi vyagomba gukurikirana na defete bagize ibi vyagomba gukurikirana na defete bagize adu mugabo imbere yuko bagira defete yo kuri Clasico ibi vyahozeho vyariho nano munsi n'imbagazano twebwe twumva ngo muri equipe hageze ahantu baterana ingumu president kaza mu itangazamakuru akavuga ngo kuva kera na kera hose equipe yacu abakinyi baragwana on dirait ni equipe bakina box nimba bigezaho ugacuza umumenyereza afise profile nk'iya Alvaro Arbeloa azavuga iki ako kandi mu vya defense jo Kylian Mbappe ya defense Florentino Perez navuga ngo niwe mu president wa mbere kwisi nkuko Perez nawe yavuze ngo Kylian Mbappe nimwe makinyi beza dufise muri equipe ya Madrid kuko ni nawe mukinyi wa mbere anatsinda ibyo bitsindo ko gahunda ziyo ngo nugutsinda ivyo bitsindo re muri Madrid arabitsinda na Kylian Mbappe ku munsi w'ejo wa Madrid ivyo aravuga ngo Florentino Perez niwe mu president wa mbere kwisi mwiza mu president wa mahikipe ariko kandi izi mvururu biragoye ko zizohera n'ubundi muri iyi sezo izi nkino zingahe zisigaye n'ubundi bitegeko bigomba kuba bigenda bikurikirana kuko
iyo bavuye muri Champions League babaye out navuga ngo babuze La Liga ivyo bikombe byitwa nkaho babona ko afise amahigwe byose Kylian Mbappe meme nabonye amubaza nivyo kuba yaragiye mu Butaliyani aravuga ati n'uburenganzira bw'iwanje nasabye uruhusha kandi sinije nyine nasohotse ati sije mukinyi wenyine avuye muri Espagne akagenda mu Butaliyani ko mfise uruhusha nari ndabifitiye uruhusha donc mwera afise uruhusha rwa equipe ngo kandi siwe mukinyi wenyine yasohotse hanze ya Espagne cari ikiganiro gikomeye cyane no mugabo yahisemo gutanga bivuze vyinshi kuri club ya Madrid ndetse nuko bariko barabaho muri uno mwaka ndetse ngo yoba yabitewe n'ibintu nka bibiri ikintu ca mbere guca biteye nuko Kylian Mbappe ngo yariko araraba muri club ya Madrid abona umugabo yitwa Vini Fede ndetse n'umugabo yitwa Jude Bellingham nk'abakinyi bakoze ibishoboka vyose strategies zose kugira ngo birukanishe umugabo yitwa Xabi Alonso ariko kandi agacara bakavuga ati ego ni kahise nkuko yanabivuze mu itangazamakuru atariko umuntu mbona yakabaye afise ubwo bushobozi bwo kuyobora iyi projet ya Madrid Salva Arbeloa nk'umumenyereza byaciye bituma rero nawe ahitamo kumwatakira muri mu kivunga imbere y'itangazamakuru na cyane ko yagomba kugaragaza ngo uyu mugabo siwe mumenyereza wo kuyobora equipe yitwa Real Madrid hamwe ndabitahura ku ruhande rumwe Kylian ntacu yabuze muri Paris Saint-Germain muri ibikombe vya UEFA Champions League kuko yatwara Ligue 1 yatsinda ivyo bitsindo ariko akabona ziriya nibaza ko n'abariya bita aba ball boy hariya Parc des Princes barabibone ko ibikombe bitwagwa umunsi ku munsi ariko akabibona ati aha hantu ndafise ivyo bikombe n'amateka ndiko ndayandika sinzigera na rimwe shika kugashimwe kanje bwite mu gihe nshitwa ufasha Paris Saint-Germain gusa ntagiye muri club ishobora kuja kumfasha kugwana au niveau international muri UEFA Champions League ava hiyo aza muri club ya Real Madrid umugwi yarazingo ufise ubwo bushobozi bwo kumara imyaka 3 kurikirana utwara ivyo bikombe inshuro zirenga zibiri mu mateka yabo hanyuma amaze kugerayo asanze imvururu umupresident ahaye power abakinyi kurutisha kuirutisha bamenyereza umumenyereza hawe equipe ariko akinjirirwa umukinya abona ngo vyose ndabitanga ivyo bitsino ndabitsinda ariko club yanje nta kinigira ko kubera abakinyi kanaka dukina n'abatariko baratanga umusaruro mwiza ugasanga ivyo bintu vyose biramwinjiramwo akiweza uko bariko baritwara akiweza uko bariko baratakaza ivyo bikomba akavuga ati hari biriko birapfa kubera abana bariye ndetse mu majambo yatangaje mu itangazamakuru nuko yanabigarutse ko cyane aravuga ngo mu ntango za saison mu gice ca mbere ca saison twari tumeze neza twari dufise equipe ifise strategy ifise style de jeu ifise inyubako ariko mu gice ca kabiri ca saison ibintu vyose twarabitakaje muri club navyo Arbeloa wacu muri cyo kiganiro habaye go kontra umwe go kontrariye mugenzi we ko Arbeloa yagirijwe Kylian Mbappe avuga ngo deuxième partie ya saison equipe yaratakaje ishusho ahubwo Arbeloa naramubwira ngo ntiyatakaje ishusho nkuko bivuga ahubwo mu gice ca mbere bigaragara nkaho vyari biteye ubwoba mugana muzi gende yumvira nimba Kylian Mbappe muri ico gice ca mbere ngo yatsinze ibitsindo byinshi ca kabiri nimba Kylian Mbappe uno munsi aziko yavuye kwa Paris Saint-Germain akwirikiye equipe itwara ibikombe hama ahavuye ibikombe bigaca bihataha ico cyonyine cyakagomba kumubera iki nahageze hagiye bigaca bibura ico cyagomba kubiki yari kwiratwara ivyo bikombe ako kandi ucuraba equipe arimo nayo ariko adu urabe equipe yitwa Real Madrid Vini kwa Paris niyo tangura Mbappe kwa Paris niyo tangura Mediana ya Real Madrid yose niyo tangura kwa urega tuta jebuge na Bellingham niyo tangura wibaza ngo bavuze Vitinha ubwiza Vitinha yari afise imbere ya Enrique nibwo bwiza Jude Bellingham yavise kwa Dortmund Jude il est impeccable change saison ya mbere muri Madrid uravye baba mediateur Madrid ifise Fede Chouameni Jude Bellingham bose kwa Paris botangura ikintu cisha abantu batotangura kwa Paris Saint-Germain kina Real Madrid n'aba defenseur mugabo umunyegori yotangura bivuze ngo equipe itwa Real Madrid ifise abakinyi beza mugabo inyubako za equipe rero sasa inyubako n'ugomba kubayobora ubu par exemple muri Paris ni n'abayoboye kwa Paris namukinyi n'umwe bayoboye na Luis Enrique kocha hanyuma uyu mugabo Luis Enrique nyine avuga kuri Mbappe yavuze ngo yavuze ati hako ntunga hitamwo gutunga abakinyi batatu canke batanu batsinda 10 hako ntunga umwacu wacitse kandi nanje babi kubera ako nsendera ibitsinda 50 we batatu bizofasha ekiya no tunga Dembele atsinda 10 ngatunga Barco iri atake
yabo yose bari capable guproduza prido db bivuze ngo biriya vyubakwa burya Paris Saint-Germain Enrique yinjiye Vitinha bagira bamwirukana Enrique yinjiye asanga no Sarius we yinjiranye na Dembele Dembele avuye kwa Barcelona mugabo Dembele baravuga ati nubundi wowe nturabona ipfuza yinjiye asanga equipe yitwa Paris Saint-Germain Nuno Mendes ugwego gwe gwarasubiye inyuma yinjiye asanga Marquinhos araho nyine ari mu defenseur mwiza mugabo equipe ataciramuha azana Pacho uwababaziye yakuye wa Neves ove mugabo yo wa Neves umunece ko Vampton burya ni Vitinha hu Neves yaje hari umukinyi ubona atakidasanzwe muri Portugal wabo waraba ukabona uno musaviza ariko batanga ku kibuga duwe yavuye kwa Rene asamuntu yaramuzi mugabo no muzi duwe bakubye ko dosumba Vini mu kibuga ku musaruro meme na Kivic Kvaratskhelia uramvi uno munsi Vic abaye mwiza cyane muri Paris Saint-Germain mu maboko y'umumenyereza mu maboko ya Wizani ibi rero nivyo biriko birabura Madrid Madrid batunze abakinyi beza nta mumenyereza organisation ya club namumenyereza n'intunganyo za equipe zakagomba kuba ziriko zirabwira Kylian Mbappe ngo urikombe wakurikiye birahari mugabo n'umusi wa Mbappe yinjiye muri iyo equipe asanga harimo ako kajagari iyo desordre na wacha yinjira ashika ba egoist ariko kandi ni kubera ibibazo uzikina umunyibukije Mbappe ni waste munyibukije umugabo yitwa Xavi ariko wa Barcelona aganira ku bijanye na recruitment equipe ya Real Madrid iriko irakora tije nta byinshi mfise no bivuga ko bariko bubaka equipe yabo rapporta buke yacaraza tereka ndarimwunganire nuko yatinye kurivuga ati Madrid ubwo binjije Mbappe bakeneye gusohora undi mustari hari yakavamo abuye ngo mwinjije Mbappe sinumva inzigo kuri bo ariko byanse bikunze bakeneye umunsi wa mbere natahuye ko umupira w'amaguru ari integuro gusumba kumva ngo bakinye n'umwaka nabonye Paris Saint-Germain sinyishije Messi igasinyisha Ramos ifise Neymar na Mbappe jewe ujye Mercato nararaba nkavuga ati rero hano Paris Saint-Germain bwitwa bwa Toulouse bwa Nantes nyazo baraka equipe karya 15 mugabo indani muri equipe bazoca bitsinda vyatsinzwe nande ariko je Mauricio Pochettino yabisobanura aravuga ngo Mbappe yarakeneye ko dukina mu buryo bwiwe yashaka ko dukina barozi nyaruka zimufasha hanyuma Messi nawe agakenera gukontrola iyo je nawe ngo akine mu buryo bwiwe kandi ikintu kitashoboka kwari gushobora gukoresha izo mpande zibiri ibibazo muri Madrid nuko bigiye hagaragara inyuma ya Champions League nuko bigiye hagaragara inyuma ya Champions League nayo ubundi kuva Ancelotti havuye Madrid yaratakaye kuva nahari ahari mu mpera zo kwagenda ari mu kugenda mu mwaka wiwe wa nyuma niwe Madrid yatangiye gutaka ubwo rero biradusaba kurindira tukaraba equipe ya Real Madrid ibintu igomba kubikemura gute ni ivyo guhereza umwanya tukaraba igikwiriye coco Real Madrid ikwiye kuronka umumenyereza nka Jose Mourinho ane Jose Mourinho yinjira nimba pazohinduka canka sohoke kimwe muri bibiri niko bigomba kugenda reka rero ndababwire ko ku munsi wa gatanu buriya inyota iba yabaye inyota mu bice giye itandukanye abantu mugomba kumenya kuca wifata mu izosi n'ibiki ndayifise ahubwo gerageza agomba duhe karabaye je namwize uvuze ibintu by'inyota hariko bavuga ati rero Imana iciye mu bantu ariko nsanze atakigera abashanyumvira none hano mu kiganiro cyanyu nta muntu yigera avuga ati ngira ndabatera iturune n'umuzungu ngira ndabakaragaka abahungu misi yose babambwira ngo turabatajire ngo turafisa amahera ariko umubwiye ngo ya mafaranga ratugiye ngo nta kintu komba mbona ari uyoboye ikiganiro abo tuba duhanze amaso ku bintu byose yego umuyobozi utacobera akarore umukozi mwiza aritanga umuyobozi akamugurira ahubwo umuyobozi umuyobozi arashimisha abakozi umubosi mu kumusombora uramugurira ahubwo umuyobozi niwe atanga akarore kugira abakozi bamenye ko uwo muco mu rugo uhari ahubwo twamenya ko uwo muco ufise nawe birayobeye bijanye n'inyota ubwo reka ndabarangire nimba udashaka kuduha basi reka ndakurangira aho uza kuzisanga izo wimene gera rero mu Resto Fungus yose mu gisagara ca Bujumbura mu micungararo yaho uhereze ibinyobwa vyo muri Ashibu kuko bafise yitwa Fungus Tea Fungus Gingembre n'iyitwa
power tangawizi. Izi ni jus nziza cyane zitagira n'isukari nimwe yongewemwo, apara y'umwambiro utabamwe n'isukari nta nimwe ibirimo, byumvikana ko wari wese ashobora kuyihereza. Jus de passion, jus de betterave, jus de carotte na jus d'anana nazo ushobora kuzisangaho. Ariko si ivyo gusa, kuko n'abasanzwe bihereza akambiye harimo iyitwa Akeza drink, birumvikana ko nayo ushobora kuyihereza, gahunda zikabandanya zimera neza cyane. Citondegwa, banza umenye neza ko aho uteramiye cyangwa aho uri kurasanga bino binyobwa ari mu Maresto Fangas azwi kandi yemewe n'amategeko. Nta binyobwa vyo muri Ashibu uzosanga muri kiosk, biragoye. Nuna bisangaye uzosanga ari nka biri uri kurabona kuri YouTube bifunze neza mu buryo bumeze neza cyane. Hanyuma uvyihereze mu buryo bwo kwivuna inyota, ariko kandi ari nako urinda amagara yawe, kuko ibinyobwa vyo muri Ashibu ari umuti udasanzwe. Teramira rero mu Maresto Fangas agiye atandukanye, cyane cyane ko turiko turegereza muri weekend rimwe inkino zigiye zitandukanye, kuko bagira n'ama ekra meza cyane yo kurabira ko inkino, ari nako ugenda wumva ubusesanguzi bwiye butandukanye biciye ku nsamirizi yitwa PJ Classic FM. Ubwo rero bahungu banje, iyi weekend nimuteramira handi atari muri Maresto Fangas. Oya no ugira amakenga ariko Richard arakreya koko biriya hisa bikura aka kantu inyote ci akoze iriya sanamu zisa neza tuvuga inyote cikura ni wandoha Patrick ziya sanamu zimwibutsa zivanye n'igihe zafatwa ico zari zifatiye, simwibutsa ko arico gikombe yahawe. Oya ariko rero zino sanamu zigume hafi Edi ukunyene zigume hafi kandi ushobora kubitakaza byose. Oya ukunyene Edi yabikoze niko nzobimukorera. Aya kuriya nabagabo nzokongera ndabagabo ashobora no kukongera nongere ndabagabo yo nakongera nawe uzonyongera nawe uzokongera. Ariko byari binyobwa byiza by the way, nubwo General nzigikurikira akubwiye ko nzotwara igikombe hafi. Ariko ikintu ca mbere coco nemeza nuko ibinyobwa biva muri Ashibu nibinyobwa bimari chance igaye ndumufana wa biriya bintu. Edi yangize zezenge Edi yaramfashe kabisa, arangiye ati bino bintu zo bikunda kunabi no kuneza. Ubwo rero abantu badukurikirana ava mu bwiza irahari. Aha rero mu bwiza irahari kuri sisi, hari ukuntu hora hatemberera abantu b'abasirimu cyane, ukagira amakenga y'ibyo tuvuze. Simbira hano kuri Maresto Fangas iri mu bwiza, uragaruka utubarire ucuzo tubwize. Hari ukuntu batembera abantu b'abasirimu mu minsi ya mbere bigira ngo gahunda za Ashibu ntibaraba. Umunsi wejo nagize gutya, ariko uramenye utankwegera nagize gutya, uramenye utankwegera Abdul. Numva ngo rega nanje murambwira numva uko bimeze, rega nanje ndapfa ubwo twenga nifashe ku munwa ntabone ko natwenze, ariko ico nabonye ni sawa cyane. Ahubwo rega n'ubundi si ibintu bidafata abasirimu canke bitanyobwa n'abasirimu, ahubwo binyobwa n'abasirimu rero, kuko n'ahantu bidandarizwa n'ahantu habasa neza cyane. Mu bari bwo aribwo bose bafise ahantu babidandariza, ndetse n'ikikurika ko ari n'abasirimu aho babidandariza nta kindi kinyobwa binjizayo. Ni ukuvuga barizeye ku binyobwa byabo, novuga mu mici itandukanye, arakambiye ari izi zitambiye ubwoko bwinshi, baba babifise nta kibazo na kimwe. Ariko bitamara kurusha